base habe retard. Thank you kiza cyane. Ufite retard aho yabereye nabisiguye tashataraza connection twakiragoye cyane. Director ashobora guheza video bakwiye ku director akurungikira basi na sample kugira ngo ushobore kuraba nta murabe nimba ari byukosora hama mubwira bikosore sivyo ujya mwanya wa video ujya kugenda yironke kuri internet wari muremure cyane n'umwanya kandi wewe asubika ame OG wari muremure cyane. That's why urumva ibijya bintu byatevye kujya ariko ndibaza yuko ntaco bya gice cyatari kuko ikintu target yari mwebwe imitwe yanyu umutwe atasha odabu aza agaruke kuko abantu mengo mwamaze kumwibagirwa gato kandi byarabaye kandi urakoze cyane. Daddy wish narabonye sha nuzenya commentaire zawe navuze ati yo uyu mujama wanje kabisa mbabari n'umuntu waje umuntu utobwira umuntu ukuri ariko bavuga ati uyu mujama respect Twese turago turayibona na hasi turayibona tuba tuzi ukuntu bigoye Rastaman. Akandi kabazo nashaka kubaza Tasha. Tasha kuva ugiye muri Lavash Entertainment niki kintu cy'inyungu umaze kuyikuramo cyangwa umaze kuyibonamo kuvuga ngo gukorana na Alvin Smith? Navuga ko ni byinshi. Icambere narose abantu atangura abantu ubuntu abantu ibintu, so nibaza ko kuva mpura na Alvin narahuye n'abantu bakamaro. Cambere aho narindi siho ndi ubu ndiko nwera muri muzeye Bombo clad. Okay, Tasha. Aho nyene nushaka kumva. Aho nyene nushaka kumva uno musi kunywera he. Ega desi ndi mu Burundi. Desi ndi mu Burundi. Na Alvin Smith wanywera he. Dovuga ko Kazembura. Okay, dovuga ko nanywera ukadirisha but Aiko now it's basubire kukadirisha sho gasubira kukadirisha gusa ubundi narafashe voyage manager napfuye gusohora indirimbo carambwiye ati mwana we take the ticket and go, now I'm not in Burundi, man. Me, I'm at the side. Yes, sir. Unyuri hehe Tasha unyuri hehe nuvuge ngo nibakugwe nk'abani. I don't trust you, man. Mugabo Tasha, je ndafise akantu nkeneye kubwira. Tasha urabona? Je braba. Ibona iriya poster twashavuye n'abajama banje ngaha. Mugabo ikintu ko yani kimwe. Twese turakora social media ba Genius n'abandi n'ibiki. Ibintu byose bigenda step by step. Muri umwanya ntituzi gituma Alvin Smith atareka gukorera iyi ndirimbo cyangwa iki mugabo uburyo like expensive life. Mugabo I think that nawe narakwifuriza neza arakeneye kutera imbere, so we have to trust the process. Nyimba indirimbo itabonetse uwo mwanya turashaka kuba turapushinga ihari mu gihe tukirindiriye yuko manager bimera bien akarekure uwundi muzigo kandi vra muririmba bien n'isura yawe vraiment n'indirimbo buri ko yaririmba umuntu arashaka no kuraba clip gusa niyumvirize n'indirimbo akakura abantu. So you have the qualities of becoming a great musician, so rero ubona yuko discipline na Alvin Smith mumvikane ibidagenze neza mu vyumvikane muri babiri ntimuje mu media ngo mucafuzanye mwebwe babiri avyumva ibisiga tibaza ko bizogenda bien ufise mu manager wa fresh ngira amasoni man yafise ikibazo kimwe yafe okay shaka kubaza eske intambamye ziri mu like mu kurongora nuzenya entreprise uri umuririmbyi, donc twe turazi ishago zawe, turazi aho wavuye, turazi naho ugeze, turazi ko wapamanye sana, so kandi turazi yuko ukikirondera uravyumva, turazi ko ugira amashago menshi kugira ngo usore ama audio ama video kwa, so nje kumenya intambamye zirimwo umaze guhura nazo kuvaho utanguye kurongora abandi baririmbyi, donc kugira ngo barondere ubaje muri studio barongora kupiga miti au No, I mean kuwa umulida. Kuwa management like. Urumva ikintu intambamye ubona nazo.
intambamyi ntizobura ariko biba ari intambamyi nyinshi iyo uri kumwe n'abantu mudahuza cyangwa mutumva and uhura n'intambamyi ntonkera bivanye n'umuntu muri kumwe uko ubanye sivyo kuko intambamyi bombo class ni difficulté ni bon turavyumva ni bon nama difficulté okay ivyo bintu byose uhura navyo bivaye n'umuntu muri kumwe uko mumeze n'umugore wawe mu nzu yo kuma mushikwana buri munsi bon nta bantu badashwana mu rugo ariko iyo bibaye cyane birarusha iyo bitabaye cyane urumva nyene ko ibintu biba ari simple bon jewe rero kuri jewe ibibazo naciyemwo kuri jewe ni byinshi ndikwiza management ariko aho nageze kuko twabonaga amalepo menshi azakagenda none je navuze ati cyabwira la belle none naje ngira umuntu mfasha ndabe aho bifira ni ibintu by'uburundi umva kugira ngo maybe nzojajinge ejo mvuge ibibazo aba manager cyangwa aba sponsor bacamo namaze kubicamo kugira ndabigiyemo experience urumva ndavuga ati none je ngira ngire management nkaba ndabe experience ndabe aho bifira ku bantu bose kuko ku bantu bose ntabwo bifa icyo kimwe mugabo ari ikintu namukuru kiba kigaho kugira ngo ivyo jewe n'uyu mukobwa sasa inama mbimaze gucamo si nyinshi za hatari yaje nawe tonzisha mu bibazo kwa uyu mukobwa ikintu cya mbere namukundira aranyumviriza kandi cyo nkundira kandi ikintu tashoboda niyumviriza abantu kuko iyo abayumviriza abantu bivaye n'amajambo abantu bamubwira nahageze uno munsi ndiko yarancise kera sivyo nibuke yuko tashoboda je ntabwo twahuye mu ibarabara turavuga ati ngo let's go dukorane nagiye kumusaba iwabo donc n'abavyibi bamuhaye batawe cyo kintu urumva rero yari ngaha ku maboko yanje urumva noneho ndavuga ati umviriza jewe nkuko nyene mumubona murabona nyene ko umuntu afite potentiel sivyo ndavuga ati uyu mukobwa kabisa azagira kure kandi target yanje ari kuzomugeza kure wallahi ni muri kintu jewe na nashaka tasha ntiyasuku tasha neza murayibona no sindaza kwishura brother bombo clad reka meze hapa tubaza urumva thank you kuma gift Lydia alikaronka konti dashaka kuri YouTube no alikarama ruswa y'ama gift naco reka nkomeze urumva uyu mukobwa wallahi sinababesha aranyumvira sana noneho iterambere afise tugitangura nijya afise aho tugeze ni rinini cyane kandi namwe bwe murabibona wallahi kuba munsi tashaboda murabona iterambere muramubona umva girangika muzenya sometime ndamuraba nkavuga ati ya target yanje kabisa ndikundagira kuko ivyo nashakaga nashaka kubona uyu musista ari muri vrai style vous comprenez je dis ari muri vrai style ibyo nabandi bakobwa bashobora kumubona bakavuga ati safi sana kandi n'umuntu kugira ngo aje muri vrai style bisigura yuko abari gukorana n'abantu bameze neza kuko iyo abatari ko abantu bameze neza ntiyari nta ntambwe nk'iyo yari ko yarateye muri music no mu buzima busanzwe ifo ko mutabura ko intambwe yateye tashariza ibi yateye intambwe muri music no mu buzima kuko tashanga mubona arafisa akazi kiwe akora kandi yafisa akazi akora yaronderewe na management yiwe niwe yavuze ati mwewe tugiye gukorana okay nima tugiye gukorana ntidushaka gukura mu ibarabara nk'abandi ntidushaka gukora marigara none tubaguhaye akazi tora tuzoguhemba ku kwezi uri muri management mugabo turaguhaye akazi uzoza urakora buri munsi uzoza uratonda hama no ku kwezi uhabwa amafaranga Advis ni sorry gato yarakabaza nashaka kubaza byokunda kuduha umwanya tukamubaza Tasha Oda wenyine nawe tukumva icyo bivuga ko wenyine n'ijwi giye ari kibazo ntashaka kuyishura je ndaza kucishura ego ariko je nawe fise kibazo James kibazo kimwe ni cyuwanje ikindi ni cya Precieze ngaho muri command ya hari ibibazo bitishura umusani vyicura nuza vyishura management ya ikibazo cha Precieze ngaho muri commentaire yarabajije bya trendinze bivuga yuko utamuha umwanya wo kuvugana na Tasha yuko yoba ari byo cyangwa atari byo icyo ni kibazo cha Precieze yabaje ngaho muri commentaire ikibazo cyuwanje rero ni iki tubazo twishuri cyo muco bacyaho oya kiroroshe cubwirako
wewe dufatiye kuri wewe uri umuririmbyi, dufatiye kuri Tasha ni umuririmbyi wiwawe, ni kuvuga wewe uri manager wa Tasha. Muri uyu mwanya aho ugeze na wewe nk'umuririmbyi uwo ukeneye manager ndagiye. Okay, cyamere rero reka nacishura. Sha icyo kintu cy'umwanya nicyo kweri. Kandi jewe si kuri Tasha gusa. Je even my family. Je ndibaza umuntu mpa umwanya wanje mwinshi. Iba ari umugore wanje. Mu bantu bose kwisi. Umukuzi wanje, umuntu tuba turi in couple. Niwe muntu jewe dushobora kuba tuvugana nk'amasaha menshi. Inde muri couple unye kuno mwanya ukunda nande? Bikenewe ko mumenya ko ndi muri couple cyane ko ntari muri couple kuko ntibibaraba. Twagiye. Sasa rero jewe nimba umukuzi wanje, donc ibintu birima akanya kanini kurondera urufyito n'umukunzi wanje, donc mbameze uku sote mvuga n'umukunzi ndondera n'urufyito. Rero sasa jewe abantu bose kwisi antuka nari ngaha arabizi aranzi jewe simigira nk'umubwira n'abantu muri kanya cyane. No ndiko ndavuga kubera wewe twarabanye aranzi jewe ntago mvuze ko turi kumwe. Urumva jewe singira communication n'abantu iri deep. Sasa na Tasha Oda ni muri imvyo wanje mugabo mumenye ko Tasha tuvugana iyo ari ikintu cya kumubya cy'akazi cyangwa ikinakora, ntago tuvugana mu buzima busanzwe ngo bite umeze neza jamais. Donc nikomeze icyo kintu cy'umwanya nimba arakivuze cyane, nimba kikubabaza, nimba cyakubabaje kabisa Tasha sorry, ntago wari babimbwira, ariko jewe communication yanjye iragoye cyane. Jewe tuvugana n'umuntu iyo dufite ikintu tugira dukore gusa. Mu buzima busanzwe ntago menyere kuvugana n'abantu. Abantu bose bari ngaha n'abagenzi banje, ariko nta munsi n'umwe uzosanga ngo tuko twavugana ngo bro gute ngo ubuzima, never. Donc moi je suis comme ça. Okay, kibazo cya kabiri ubuzati ngo jewe ngo ndumuririmbyi ngo ese nkeneye manager. Yes of course ndakeneye manager, ndaramufise ahubwo si manager umufise benshi, kuko imbere ko muri ibintu byinshi naje ndafise abantu bisaba ivyumviro nkambwira ati yo bro cyagukora iki cyangwa ndi mushaka gusobora umva nyumviriza umva ndafise abantu nibobura, ariko sinova ngo ndafise manager ngo nyine wawo ndavuga ati ngo jewe ngise Alvin Smith neza na neza, ariko ndafise abantu urana nka Ari ndamwita manager kuko ari mu bantu nagize ba hafi yanje. Muratabura ariko muratabura umuntu wa hafi mumbabareje, abantu ba hafi banje batagizwe kuba abakobwa kuko ntago trusting abahungu. Murakoze. Namukize umuntu wa hafi bivanye n'ingene namubonye, bivanye na n'ingene navuganye nawe ndumva capacity yiwe. Navuze ati noneho uyu nguyu ndashobora kumutrustinga nkamubwira utuntu tumwe cyangwa nkamusharinga ko ama idea amwe yijere ikorwa cyanje. Muratabura icyo ari cyo. Yes, voilà. Ariko sino nta bintu birenze cyane rwose. Voilà c'est ça. Kibazo yarindira gusohoka na Tasha Oda sibyo kuko urumva nta n'umwanya umuha ni muri kumviriza. Tasha murazi umukobwa ndamwita umukobwa wanje kubera iki? Tasha ndamwita umukobwa wanje kubera iki? Kubera yuko anyway abantu baravuga sivyo, kandi abantu ntibabuza kuvuga, kandi abantu batazwa kuvuga kugira ngo ibintu biryohe, ariko uyu musista muboranga nta musi ese Tasha je ndakwandika kugira ngo bite umeze neza ngo bintu. Oya ndetse kibazo Alvin. Never. Kubaze kwanza ndafite ibibazo please. Alvin. Emi uze kubaza guys. Genius. Umva sister wiwe aramwika ushije ngo cyangwa. Okay. Hari umuntu kitamwakeza respect Alvin. Oya. Ndafite igituma. Jewe Alvin, nshaka just kumenya la fille elle a dit yuko atigeze utamutahura utamwumviriza ndashaka amaide yiwe je sais pas quoi nayo yari birthday mbenge baduje narakomeretse ku mutima wanje warakomeretse nshaka rero ngiye nimba nayo yari birthday ubimbwiye ndabimenye kubera yuko ndatuntuye icyo kintu cya communication yavuze icyo kintu nico, ariko jewe donc nta maide yiwe wemera. Ndayemera sana. None kuko yavuze ngo nta maide. Ni clip amaide si sayawe. None ko yavuze ngo nta maide. Kama maide. Jenda tele. None ko yavuze ngo nta maide ngo haba. Ariko ni système de jeu nuko nyene yatagiza kwishura mu bantu. Donc yari beza nayo.
Ego. ndumva yo jana nakomeretse muga ntashira mwana yivuganye ni Paul Kanimanikira byari perdu nimba nimba umviriza nimba kuko nimba yari birds hama Ndashaka kuvuga. Mbese singenera kuja kuri YouTube ntuze dadere ngana ntuze nari sorry gatoya icyo kibazo twumvise ukuntu Alvin yagiye Ndashaka kuvuga. Tasha ikintu ndashaka kuvuga. ndashaka kuvugisha sunshine nshaka kumanuka mbabarira singenera gumana ahantu abantu bimande mbaje ndakwishura muri commentaire Alvin is my brother, that's why nakomeretse niyo mpamvu kana singeneye ni sawa sana. Moi je veux bien. First of all, nkuko wari kuravuga ko warakomeretse isn't only you. Juste kuvuga ati sorry, you know, akazi karagoye, haheze igihe kirekire ntakora, so hari igihe bigusaba ko ukora something, you know, I don't know how, ikintu nyine kiri crazy. Life isn't easy. So novuga yuko no okay yari Buzz ariko hari abantu bari hafi cyane. Buzz imaze kumenya abantu bose, umugenzi wawe akubwira ati ni Buzz ukaba umwizeye. The problem si umugenzi wawe, ikibazo n'umugenzi wawe acabwira umugenzi wiwe. So rero hari ibintu nka wowe yaba I don't know, sinzi ko nawe wari kuburi close nayo kubwira ati yamara. Donc muri Buzz haba harimo true manager wanje bombo class ikintu cy'umwanya kabisa kandi manager wanje arahara cyane. Hari igihe umubwira idea kayanka aringanye ne ifoni mchane ndio hivyo aache ndio Kane vizuri ukinitatua. Tasha that's why navuze ni na Buzz alimo la vérité. That's why navuze kandi akantu jewe mpamvu kasama pa ça m'a pas un peu nagato nacavuga okay donc Alvin nta arafite umu artiste ntashobora kwemera ko bavugana, you know, and kubivuga nubwo bari Buzz no cy'abantu baragumana ijya image ya Alvin nyine aje gutaka avuga yuko umwumviriza, aje gutaka avuga yuko urumva since you are the best for him. Now the issue next ni gutuma ashaka kuvuga ngo you are the best mugabo kavuga yuko ataguha umwanya ataguha amayide yawe ngo yakire. So that's why but Lydia wa mana bon bref murazi na entre vous sorry gatoya Sunshine hama ikindi bagomba kubaza Alvin Smith twatumaranye igihe kitari gitoya kuri no mihanda ariko nta munsi n'umwe nigeze menya yuko Tasha Oda ari Clover ayo makomantere yawe udasizemo respect ndaza kururuka cyangwa ndakumyuting ugira indero abantu cyari ku makomantere mutagize indero cyo tubivamo twubahane twese uko tuyinga mu block let's go. Abantu benshi bakeneye kumva twaze kumyuting. Ikibazo cyari iki igihe cyose twari tumaranye ngaha ku mihanda ngira Alvin twatangiye ku kahurenga ku mihanda nko mu kwa kabiri ariko nta munsi n'umwe nigere numva ucishamwo izina rya December bashika mu nuzia ngaha. Yeah I think it was in December. Gute utabona yuko bikwiriye kugenda uravuga umuririmbyi wawe ko ukuntu wipushinga no kumupushinga nari ariyo difference kubera utigeze za debo yawe ya Lavash Entertainment? Good question. Okay, murumva igihe tagaruka. Okay. Clovis muri commentaire wiyubaye Clovis nusubire kabisa. Tube turabaza Tasha. Okay. Tube turabaza Tasha twisanzure na Tasha. Harigeze ku tradinga ibintu bivuga yuko Tasha yoba yivye indirimbo Kelina abantu ntibashoboye kumenya aho vyahereye byo bimeze gute? Oya ubwo nibaza ko je ne sais pas ariko biravana naho wari uherereye. Nibaza ko havuga ko ari Kelina yantwaye indirimbo, ntabwo ari Tasha yatwaye indirimbo Kelina.
Yagenze gute kugira habe ibyo bintu? novuga ko hari harabaye misunderstand parce que ku bijanye urabona abariri arayiye koko so novuga ko Kelina twaje nari muri label yigeze gucamwa ariko sinari ndabizi ko arimwo and then je kubera before sinandika naje mva muri gospel sinari nzi kwandika secular music so rero niho kuja muri iyo label bakampa indirimbo ati yiririmbe ndayiririmba urumva indirimbo yari iwanje parce que sinyaririmbye nigiye ku yindi ndirimbo canke iki indirimbo barayanditse barayimpa ndayiririmba and then kubera yuko je nari occupé n'ibintu bijanye n'ishuri sinari bwaheze ku ishuri so rero ukuntu gitangura abavyeyi bakubanira tireka ivyo bintu bava bikubuza kwiga iki no so rero irya lebo nari ndimwe yarabona ko ndi occupé cyane n'ababona yuko bashaka gukora na jewe ndi mfise talent ariko baravuga ati uyu muntu bizotugora kuinvestisa ku muntu adafise umwanya so rero niko kurondera niko Kelina kugaruka parce que Kelina yari yaragiye nibaza sinzi igihugu yari yaragiyemo mu diaspora abarashitse kumbe nawe nyene iryo ndirimbo yari yarayikodinze aje rero sinzi nta bintu byinshi nigeze ndabimenya ko ariko yaje asaba ati donc urumva bajya batipe yaje asaba indirimbo yiwe baca barwa ati none ko aka kana kugatagase kandi kaba gasuye kuba libre nta kuntu twogafata ko Tasha atari na disponible so ariko zose babigize batabingiye that's why rero igihe asora irya ndirimbo kubera yuko je nari twiyo ndirimbo ari je nyene nayiririmbye naca numva umenga Kelina yampaye indirimbo yanje arayitwaye ntibigeze bambwira ati kubera umeze uku nuko we rero tunakwanile rero tufanye kazi na Kelina rero niho haca haba misunderstand bavuga ati nibasubize indirimbo yanje rero parce que nayantakarije umwanya hama out of that mugaca mugenda gukora n'undi mukobwa so niho habaye umuriro harasha ariko Nelinat niwe yatwumvikanishije merci. Okay, merci beaucoup. Emi mumureke sinasinabaye. Waya karindiriye Emi. No, nashaka kwanza Alves atwishure ku kibazo twamubaje kare kugira abandi bacu bamubaza ukindi. Okay, umviriza umva. Nta mwanya muremure tuza kumara ngaha kandi dufate nk'iminota 20 noneho tuzwe twahejeje kubera yuko hari ibintu nza kuja gukora n'ibintu ndashaka kuja gukora sivyo. Donc dufate mu minota 20 tuza twamaze guheza ikiyago cyacu. Okay, ngiye ndakwishura je igira cyangwa muri kona naje kwirondeza okay ife ko naje ngasubira muri kumurayaga kubimenyesha amakuru nta kantu ko gukengera mushiramo kuko yuvuze nko onye ngani bon ari apeli y'akazi ndonse kandi natashara bizi urumva dutegerezwa kugenda that's why mwabonye navuyeho ndagaruka uri kurumva kujya kiba twabaje ijya mbere urumva igihe cyangwa muri Kenya naje na TikTok nakoreshaga cyane sivyo ushima ni Kelita cyane binzanyemo okay kuko jewe naje ngafisi ibintu byinshi cyane byo gukora rero narabaye busy hama ikindi naco gihe nya TikTok navuze ati ishobora kuba nabonye ahantu hari ibintu ngo nce fata famille yose ndayishoreye ndayizane ntarabanza koza kuraba ku karere ndimo akariko uratahura utazakoza kumenya karere urimo akariko ugatahura imbere yuko uzana abandi abawe muri ako karere that's why ubona Tasha sinize nze yankwa ndamuvuga ngaha cyangwa mvuga ibya Ravage Entertainment navuga ivy'iwanje kuko najiwe nashaka support ku bantu ngaha ijya support nashaka narayironse mwarayimpaye ijya burya bumwe nashaka naraburonse uri kumva ubu rero ko naburonse niyo mpamvu navuze ati Tasha ndashobora kumuzana kuri TikTok kugira ngo nawe nyene noneho mvuga ati umva ndazanye wanje burya ni mwari muzi yuko jewe mfise umuntu turi kumwe ndamuzanye nkuko mwashigikiye n'uyu ndamuzanye mushigikire sivyo kubera yuko sinari gushika namwe be taramenyerana ngo nce ntangura kuzana abandi ucanke nce ntangura kuzana amasije y'abandi neza ko kuzana amasije yanje kuko uko bimeze ko sinaje n'umuririmbyi sivyo
je nteye imbere Tasha zubateye imbere. Voilà c'est ça. Ni waba Tasha uno musi mubonye ngaha kubera yuko harageze yuko mumumenya, harageze yuko noneho ndamu introducinga muri mwebwe mumenye yuko ofisi umukobwa yitwa Tasha ari muri label ya Lavash Entertainment. Mumenye yuko Alvis ndabizi ko about management mwari mubizi yuko ihari naho ntayivuga. Voilà. Okay, merci beaucoup. Sinzi ko moyo gira icabajije. Short. Arabona buti short. Bongo class. Guys, ndashaka kubaza ashaka ndababwira akantu gato. So okay. For real. Manager no hari kwe. Je ntabwo nari kuri live ya TikTok, you know, so rero hari ibindi kundabona bishasha that I don't know. So you know ana ma gift bagwaye, don't worry Namukubita mo Galaxy abone ibintu bya TikTok. Kuri 1K order. ana mafaranga bagwaye, don't worry. I know mahera. Exactly. Ndakurahe. $600. Alvin azokwigisha. Zidame. Awoni $600. Chelsea Zidane. Sa Genius niulize we ivyo biri muri kumubesha kuri $600 nibiki muri imenye ibintu byo ngana byazawe ukidavuga ngo naro $600. Sorry gatoya tubandanye kuri sije misabyo yarafise ikibazo yashaka kwishura mu gihe Emi atari hafi. Yashaka kubaza. Yes. Ikibazo cyane ndakesha cyane kuri manager. Eske manager none iteba gisohorwa ry'imiziki rya Tasha. Atari banga ryo bariva ku muririmbyi bwite guteba kwandika canke ryo bariva ku buryo bwa management canke ni ku rutonde rw'ibikorwa vya management. Okay. Bon, sinibaza yuko ari ku buryo kubera yuko Tasha twari tumaze igihe kirekire turiko turadiringana hamwe kuvyerekeye indirimbo za gusohora, kuko jewe yari indirimbo nayishaka na wari indirimbo yarashaka, urumva. Okay, indirimbo nayishaka twaguma turindira uyu producer yuko ayiheza ngira dukure video, producer akaguma tubesha aragere n'igihe agwara, urumva uyu mwanya wose wagira agenda hama igihe agwara uyu producer nace mbabuje kumbwira Tasha uda aje gukora iyindi ndirimbo ku wundi muntu, kuko ntitwari kuguma tutariko turakora murabitabura. Acagenda gukora iyo ndirimbo yindi kwa Bedi Best, ariko urumva hari indi ndirimbo twe twari dushaka nanyo twari dufite yo plan, urumva. Kubera yuko producer aguma atuzunzagura after atubwira ngo aragwaye banje niko iyo ndirimbo gushikuna naye turaronka. Niyo mpamvu nakina mu ubaja ku ndi producer noneho cyo turaba ingene twokora indirimbo, sivyo? Yes, voilà. Niyo mpamvu mubona itaciye canke nico kintu cyo kubwira ko muri management kigorana gato ni gushazisa indirimbo za gusohoka ni yayo, kuko nkuko mubizi management n'umuririmbyi tuza collaborate rero mu mwanya tukiriko turaraba tuvuga ati reka turabe entre ibi canke iki turabe icyayi cyiza cyane tukumvisha abantu twabwiye ati umva isiboramo ni nari yahe twotangura gusohora uyo mwanya noneho tuba turiko nuza guca muri ivyo bintu niwe usanga tujya mu bintu byo guteba ariko bizaruka ku muririmbyi. Okay, ndashaka kubaza. Yes. Ego murashaka kubaza. Okay, hello Tasha. Hello. Rakomeye. Sakwe no aho ntagaze. Okay, ndakubona vraiment. Hama ndashaka kubaza Tasha because Elvin ndamumenyereye, I don't know, no muntu nkurikirana cyane especially like on Facebook. Yeah. On TikTok as well. Yeah, kandi nkaba mbana na sister wiwe is my best friend. Hama Tasha, the time narakumenya mgaje nakumenye because of Elvin. Igihe nakumenye muri Facebook, the first time nyene akigupostinga muboneka mu ma interview zitandukanye, kubera iki byaboneka yuko like you guys you was in love together. That is my first question. Hama ndagira ya kabiri ya gatatu hama mpede. Munyishure. Why? Tasha canke kubera iki mwaboneka nkuko mu Manager is me.
break it. Ndashaka Tasha nyishure ya not you. Okay. Sawa. John Kuri, for real. Mukuri si. Donc hari gihe just ukuntu tubanyira manager wa dufite mbona mbona umenga ko byo nakunda kabisa. Sinzi kabisa simbona kweli. Nje hano ayo mas Sure. Oya, bomba class. for real rero ndagaje kwishura nta sinzi ko ariko mwabibona ariko none ko anyita mafiye guys Ndakubwira igituma byaboneka. Ndakubwira igituma byaboneka. Nta muntu ari ngaho impande yawe. Iyi muting kuri live. Kuri Jerry. Emi afisa amayeko. Ya Emi no. Oh yeah, nta mayeko mfise Jerry. Kangeni tashi. Yeah. Twumve telefone ngaho uri kuri live. Okay. Jawe Yabanyitwi. Ya. Ya, umwese ubu yaheze yari Yemi, yaheze yari Yemi. okay. Naje muri WhatsApp Okay. batagaruka. Ya. Okay, ndakubwira igituma byaboneka. Ni kubera igihe muri kumwe twabakurikirana on Facebook, special igihe muri interview. Wewe waboneka yuko uri yes warambara neza, wasa neza of course imbere ya Alvin. Mugabo rero waboneka uri uri ufise feelings kuri we. Waboneka uri so sexy kuri we. Ntabwo waboneka yuko is your management. No, waboneka uri very sexy, uri romance ukuntu imbere yiwe. Kuri ki wibonesa yuko uri romance imbere yiwe. How? And why? Sorry. Okay. So nibaza kwiko ari kibazo cy'abandi. Why? Ndakunda kuba ndi sexy umwanya wose muri romantique. Ngabo romance yawe yari too much kuri Alvin igiye mwicaranye gusa uboneka kuri romance kuri we. Why? How? Ndashaka kumenya why. No, Emi, wewe utakuwa mashina. Oya, Brem. Now tugaruka tukaraba ama interview mwigeze kuba muri kumwe. Really nundi muntu yoshaka kubivuga? None ndakubaze, okay, umuntu donc wewe rero uri mu realiste ku buryo ushobora kubona umuntu yicaye n'undi ukavuga ati uyu muntu yicaye. Yureka ko amufirira. Yes. Kuchupu chako sheta kutari bwa bimbire. Yes, she was That's not easy, man. Really? That's not real. Jenny comment It's really. Okay, hama question yanje ya gatatu. Ubu rero ko nuze Juniors yakuzanye ngaha. Rero nje TikTok ndavuga no. Reka nduge, but I didn't want just to come nani insult ya just to kubavurugirano. Nasha gusa nduge mvuga ati. Kubera iki mbaye surprise uno munsi Alvin avuze yuko ngo ni management kandi nanje ivyo mbona mu ma interview biri different na management. How come? Ivyo bona ibiki. Ni management mugabo ukuntu ndababona they look like they are couples. They look like they love together. Sister wewe rero ivyumviro byawe birajabuka imipaka kabisa. Management good no. How come management today? Emi aza kuvanga uko mukundanye rero. Je nabibona kwa bite Emi. Je barantangaje hewe. Je barantangaje abantu. Kubatangaza kugira mutangaza. Nene vraiment Emi. Kunyononera none. Urabona hano nuko gusenga ukatiza kugumumbira umuntu anyita mafiye kweli. Emi wambio kendani basi. Emi papa ukamuriza umwana wiwe kabisa. Yeah, naho muri together but no muraberanye wakwishure wari kumureka Emi tokyo cyawe gihindure. Ya nyishura sheri nyishura. Unda nibibaho. Odakunda kuba ari sex. Odakunda kuba ari sex. Because yeah, I like being sexy for real. Yeah.
sivyo okay ufise ukuntu ubibona ariko ivyo urawiyumvira canke ivyo uraba umenye ko Tasha nawe bari kumwe na boyfriend biwawe woguma umubona ko akunda nyene je wundi mwanya wose guma natwitse bombo clat amaboko yanje nakwitangiye ngaya ndayamanitse Alvin akandi kabazo nashaka kubaza mwamenye na Natasha gute mwahuye Natasha gute Tasha vuga ari ryari Bauje na Kelina hanyuma inyuma yewe njye nashasugura management and then chavuga ati okay ndakere mukobwa n'umuhungu mu management yanjye ariko je kuba ariko nikundi ijana ndavuga ati ngiye mba noneho mbashaka noneho managing ijana gusa urumva okay ako kara atregime tukugira ngo ndabatwe sasa rero naciye mbona Kelina amaze igikirekira adakora kandi navuga ati yo Kelina araboneka yuko nyine afite talent ndambwira Kelina yo niba utakiri muri management yawe chabwira management yafashe assignment nimba uri free ingo dusinye contract dukore Kelina cyarambira ati niko ndashari muri management yanje naho tariko turakora mugabo hari ibintu turiko turaregulariza nibitacamo cyakubwira okay Kelina friend of yacu aravuga ati yo yabwiye bya bintu rero babantu maybe ubise ko ushaka kugira baciye bavuga yuko dukwiye gukorana niba isi batwiye kandi gukorana and Kelina cyarambira ati ndafite umukobwa azi kuririmba cyane yitwa Tasha Oda Jesse ndamuzi sinabwana mubona avuga ati no really okay niba ufite undi mukobwa azi kuririmba akote ziwe acarama nimero ziwe uyu nguyu nca ndamwandikira mbe nakwandikiye gutera nakwandikiye bite ni sawa nca ndakoporora ivyo shaka byose ko dukora voilà sinamwandikiye kura ndabizi yuko abakobwa ushobora kumwandika agira screenshot ngo kana kanyandikiye none namwandikiye bite ni sawa okay nitwa Alvin Wimana ndite kuziga kujya nyene nk'umuntu umushinga nawe nukuntu ukoresha ku management rero nahisha ku mukobwa muri management okay umugeme yitwa Nuzenya Kelina niwe yacama contact zawe rero ndasaba okay kugira uje muri management yanjye bisaba urungike audio nimba sindiri mumaze gukora urende undungikire cyangwa nimba utarakora utuza kunikira audio y'iminota 2 uri kuraririmba audio voice hama ikindi kintu bisaba yuko abavuye cyangwa abo musaze muri kumwe abo musaze mukorana ibindi kugira ngo noneho ibintu cyo tubishira mu ngiro donc namandiki paragraph neza cyane acara bisoma and after byageze gute after twarabuye ucurambya nzi wanyu yes acarambira ngo niyo korana n'umuntu abashiye batabizi ariko ngenda kumusaba iwabo okay ndagenda iwabo ndababwira project yanjye yose uko ipanze nuko imeze okay ndababwira if we win bizwa imeze uku ariko for now urumva for now tugiye gukora sivyo iko bizogenda biragenda kose ku mwana wanyu muzabibona noneho chaze wewe warampemukiye yaguhemukiye gute yarampemukiye kwera araba condition arose noneho uva avuye ku bavyeyi ubukobwa yarariye ubwo nacu okay okay ayo makondition oya navyo kuwe kumenya Tasha tabitahura mugabo ni betu enjoy sasa rero umva abavyeyi be baramumpa noneho turatangura gukorana nca ndamuha akazi aratangura kuzaratonda ku kazi urumva apareho kuba Nuzenya muri ivyo muri management yarabashye assignment noneho abavyeyi baravuga ati kumwe wa muntu ari seriye kuko nimba yashoboye gufata umwana wacu even ari muri management yiwe akanamurangira akazi umwana wacu agahembwa ku kwezi umwana wacu akaronka n'amahera ashobora kwifashisha ni ikintu cyiza noneho tugenda turakora uko nyene turakora uko nyene tugeze no munsi voilà akandi kabazo nari mfise imbere yuko dusimbira kuri DJ Mario inyuma y'imisi ibiri musohoye indirimbo Somebody ni gute mwashoboye kubona feedback yayo inyuma y'imisi ibiri niyakira gute feedback yayo gute ntago tubize tuvuga ko indirimbo ari hit ndiko ndabaza ukuntu mwabonye abantu bayakiriye je kabisa bombo clat man kubera ko unasohora ibintu abana ko batangura donc je nayiko ndababaza ati none je bijya bintu byabaye abantu bari ko rafungisha na man je kweri bari ko baranyonone je kiriko ndasaba nsaba ko bijya bintu banza bakabyihoza kwanza tuka donc dujya rubanza gabo bakabunguruza abantu bakabaza bakumviriza indirimbo yanje parce que sindi ko ndavyumva kweli
indirimbo je yagereza gusa mani yakwamye. This is, I don't know the reason why, but abantu bose everywhere winje muri group kana gusanga bariko barashwana then it's uca bigorana cyane abantu gufocusinga baziko abarinji dukunda gapfuye then abantu babanza bagafocusinga n'abajya abantu bariko barashwana ro ucabaza nakaye kamwe wewe nkatasha nk'umuntu yasohoye igikorwa ciza cyane nkuko je nakibonye on my side nagikunze cyane nkibona nakaye kamote ura nk'abakunzi ariko barakumviza kuri no mwanya n'abari bwumve kino kiganiro cyashika kuri YouTube. No basaba ko ni gushigikira dukunda iby'iwacu icyambere no gukunda iby'iwacu ikindi nacyo vraiment nukuri dukunda ivyiza okay dukunda ivyiza bito nibibi barabikunda we know that nk'uyo sora kawakera everywhere kabagahari but kubera ubu nisore indirimbo twarashizemo imitahe indirimbo German je kabisa ya ndirimbo narayiyandikiye from A to Z, you know, ni indirimbo nanditse jenyine at the first time yose ubwa mbere nabafise manager yabahari muri studio but nagiye muri studio jenyine kubera indirimbo twashaka gusohora ntiyari bwabe disponible so novuga yuko yarangoye cyane yaramvunye and then gatubona urayisohoye akiyadamwe ibintu biza ngo kukononera nobasaba ko boja kuraba irya ndirimbo ego nibaza ko rero navuga paske namaze kuvuga cyane ubu ndiko ndagaragaza kubakana ndabaza ndega murazi intara tashavamwo kugira asori yoga ntimugende gukira murazi yomva mwebwe murazi ko nshobora kubitwarira witwarira bande muri zasubiranganya bwo kwitwarira abantu mu gihe yasohoye indirimbo ntibagende kwiraba paske je ndumuririmvyi kazi je ndaririmba kubera ndyohere abaririmbyi b'umuziki. Next question. Okay, sawa, merci beaucoup. Hama ari kibazo DJ Mario ashaka kubaza. Akabazo kiwanje gatumbere kuri Alvin Smith. Amaze kubona ama management menshi hageze kuba babasepare n'abaririmbyi haba burane nyinshi cyane bamatuzibona. Ni kuri wewe ni igiki Tasha Oda azokora canke azosabwa gukora kugira hamwe byoshika muvanye ni igiki management ya Lavash Entertainment izomusaba ibintu akora kugira bakore yidegema Ingriza ikibazo cyiza jewe kuri management nkuko nababwiye target yanje yari ya mbere ni gufasha kuko naje narafashije cyane n'abantu benshi cyane ndavuga ati okay agerageze yuko nshobora gufasha kubera yuko ndazi ije naciyemo ndazi uko nagiye ndakura n'abantu ba supportinga sinari gushika handi ndavuga ati okay je nanje ubu mu buryo buke mfise canke mu buhinga buke mfise ndashobora kuraba naje abona ubufasha sivyo ya iyo ni promesse noneho nihaye jewe nyene mu buzima ndavuga ati jewe abantu bose bari kumfasha na jewe azogira ahantu mfasha abantu kandi ubu niwe bitanguye bizagira kure noneho niwe bose azifasha abantu batari bake ariko nashaka kandi noneho bizobe big okay ikintu cya kabiri nashaka kugira kumenya ni aho bifira mu management kuko nabonaga mu management menshi aza akagira and bigahera batandukanye rero ndavuga ati reka ibintu ndabijemo hama ndabe aho bifira ahaye umuntu wese sasa rero nimba jewe kugira ngo nshobore gukora ibi bintu nashase gufasha abantu nkuko bamfashije sinibaza yuko nubishiramo inzigo cyane ego ndabishiramo amahera menshi sivyo ariko ndibaza yuko umuntu ampemukiye nimba ari jewe zo ndamuhemukiye wallahi imani zo ariko nimba ari wazo bampemukiye jewe na ikibi namukorera kubera yuko target yanje yari kumuteza imbere kandi nimba namaze kumuteza imbere bigakunda abantu bakamumenya mu kiringo gito uko gazi ntababesha Tasha Oda yamenyekanye mu kiringo gito cyane abandi barafata imyaka n'imyaka kugira ngo bashobore kugera kuri yo level Tasha Oda imyaka ariko wewe nimba ku mwaka umwe ashobora kuba yamaze kugera kuri level abantu bamumenya bakwiye ni kubera abari karakorana na brand ikomeye najewe rero nka brand ikomeye jewe Alvin Smith ivyo maze gukora abantu barabibona naho jewe nto ndakwisigura ku bantu ngo murumva ngo namukoreye ibi no abantu barabibona barazi ko twatanguye naho tugeze sivyo
amemukiye ivyo niwe n'Imana yiwe kandi kuko jewe target yanje yari kumuteza imbere kandi nimba byaciyemo akamemukira nta kibazo kandi jewe wallahi ikintu ntazokwira ntazomemukira sizokwira cyane yawe nzayiguha ndabisi ko cyane nicyo kiba ikibazo ariko cyane yawe je nzayiguha mugabo biravana n'ingero uzomemukira niko navuze biravana n'ingero uzomemukira kuko bijya bintu tuba tubona abaririmbyi n'aba manager babo bafa Jean nabi cyane biravana n'ibintu baba bafa ariko hari igihe umuntu mutandukana mu mahoro nakubye umugore mushobora kuba mwana mu nzu mukaruhana kubyo mwicaramo nyene mukavuga ati yo bro uko tubibona turabona ko urukundo rutakiriyo entre nous rero ndabona ko twohana distance kugira ngo umwe wese ashobore kubaho amahoro urumva yuko muba mwavanye neza muba mwabonye ko urukundo rwaheze mukavuga ati reka duhane espace kugira ngo noneho turabe ko maybe urukundo ko rushobora kugaruka canke umwe agende ku wundi n'undi agende ku wundi hama twibanireho hariho n'igihe abantu usanga bavanye nabi banacanye udupipi yo sorry urumva donc ariko usanga n'umuntu ugasanga umuntu bavanye nabi n'umuntu ugasanga noneho barabana n'urunuka vous comprenez iyo abantu rero bavanye nabi bakarabana n'urunuka biragoye kugira ngo communication isubire guhura ariko iyo abantu bavanye neza ura nk'ubutacha for example ashaka kugenda akansigurira igituma akambya je nuku ndamutahuye je ndashobora kumutanga nkavuga ati yeah c'est vrai urumva disons for example nk'ubu ashaka gukora peut-être n'umuntu donc cyangwa yaronse management ikomeye naje nkabazi ko ni management ikomeye itari nk'iyo mu gihugu cy'ubuhinde uriyoza yuko novuga ati ngo tasha oda ngo yaha ngo shaka bajya abantu no ari management ikomeye ndamubwira ati tasha oda yeah listen genda ndashaka kubona uteye imbere genda muri iyo management ikorana nabo kuko ndazi uteye imbere naje uzonteza imbere donc kugira ngo bizobe deep biravana n'icyo twafuye cyarico dushobora kuzovyumvikana umwese akagenda amahoro ariko beze nabi urumva bihera nabi nuko nyene tubuya bimeze ariko ntago nifuza ko bizohera nabi kuko sinova ngo ntibizohera kuko nta kintu na kimwe gitangura ntikinuzenye ntigihe yes ndashaka kubaza Genius gaho cyane nyuma ya Mr. Bujeni wabaze ibibazo bibiri byanyuma cha tugenda murakoze yes asante sana waze ki ikibazo cyanje ni kimwe cyonyine gusa kirabatasha cyane cyane turazi neza abaririmbyi tubanze dusaba abantu ko badukurikirana gukwiza biruke kuri YouTube ahubwo baje no kuri YouTube gukora subscribe kuri YouTube channel ya Tasha Oda no gusharinga clip yiwe indirimbo yiwe nshasha yitwa Somebody no kuraba mu mwakire Tasha Oda kuri TikTok nko yabyuka kiri mushasha muraba mugire for mu runki ibintu adasanzwe wamenye yabona bitangaje ama bitabujora aba ugire ko kuko bicawa gombe eka nkwakwanye bo turazi neza abaririmbyi benshi bavanye n'amalebo yabo bavyumva bivanye no kutumvikana swat amakontra yabo bata donc management itabakoreye je ko amakontra avuga uravyumva basoro bwishi bwa star umva babitse indirimbo nyinshi muri studio urumva and then tuza kubimenya ariko babaye ba star ariko bagiye gura ama interview bavyumva so jika cyandikira ndakirusha kuri Tasha eske Tasha kontra yawe ufitane na Alvin Entertainment eske uko wayisomye nimba ufite kontra of course uko wayisomye n'ibyanditswemo eske ubona yuko management yawe ari vyikira kurikiza cyane wewe ivyo ubona bagusavye mu kontra eske uko abikurikiza ku buryo ejo cyane hirya ejo tuzokumva muvanye hama uje gura interview nk'abandi ngo twumva utangura kutumika ku manager wawe ngo havyo atagufashije havyo ataguhaye so kontra yawe uko ubona yanditse ubona management yawe ibikurikiza canke wewe uko ivyo kontra bigusaba ubona ubikurikiza kugira ngo mukorane neza akoze awesome novuga ko badije ikibazo ciza kontra na manager wanje nibaza ko kontra yo gukora manager wanje for real naho hari igihe kirekire tugakora nibaza ko ndi umuntu wa mbere atahura cyane nibaza ko yarakoze kabisa nibaza ko ugerageje kuraba kontra y'iwacu n'ibyo yakoze yarakoze ibisoboka n'ibirenze n'ibyo yari yarabitse muri contract yacu
so rero nk'umuririmbyi kwiyumvira gukoresha uwundi muririmbyi asohora indirimbo aragera igihe avuga ati Tasha arageze gusohora indirimbo you know ukabona umenga ariko arashira wewe cyane cyane imbere agashaka gusohoka agashaka kukwerekana agiye kuri stage kanaka you know so navuga ko yarakoze cyane n'ubu aracakora so yeah contract imeze neza nibaza ko uje ibyo contract yasaba ko ankorera n'ugukora ni just gukora je nawe na manager ariko baraja muri contract nako ariko twene kumva akamya wakisi ibintu byose abantu bakeneye kumva none ariko what je ndasikibaza Sadera masharanyisa umbajesha kwisanzura mu mabarire cyane na umviza nakujya umutima niyo twakubaje ibibazo managere wazarankarira nababesha arankarira napwe ngo simvuga ngo Tasha arankarira ari ngaho arankarira maze mu buzima busanzwe iyo ndi mu kazi komeza rero urumva sinokwisamburirako ariko for real arakora maybe naho twatevye ni nkuko ibi twakoze iyi content twakoze nari kugumuga nkavuga ati sasa mimi manager before tumika ariko kubera twariko turabona impamvu mu aba producer mu baragoye urakora igikorwa ukarindira maybe yego mu producer arageze n'igihe turindira mpakaraje no mu bitaro aragwara turarindira nibaza ko ikibazo cyahabaye umwanya muremure ari kubera habaye impamvu kanaka ibyo turindiriye turavuga ati kire gikorwa nagikoze like reka dusohore ariko project twari dushaka gusura ntiyari ariko ndavuga ati shaka kurindira kiriya gikorwa ushaka ikindi ko ndavuga ngaha cyane cyane nuko ibyo contract yanditsemwo everything is great yeah sinzi nkawe ukuntu je ndamubereye arabitwoje n'umwana mwiza kabisa manager ni school uvurugage ya kweli kabisa icyo cyoce atinya fote njora jewe sanze nkara mu kazi kabisa nuko kandi akasibwira kamere neza bisaba yuko aba respect basaba ko abakubana akajambo kuko managere wa Tasha Oda we Alvin Smith kwa mukarira ngira akantu tukabike ku ruhande kumbe next time bitegeza kugira none se ushakanya yati bona muyaza yuko ndiyanga kuri TikTok muri famille kumwe n'abana banje ko nabikora ngomba duhe umwanya reka duhe umwanya yarafise ikibazo ca nyuma hama Tasha Oda ikibazo cya nyuma guys mbabarira kabisa muzo mukoze Tasha Oda acaduha oya Tasha Oda ntaza kuririmba please ntaza kuririmba muri restaurant sorry okay urashaka kuririmba urashaka kubaza ikibazo cya nyuma Alvin ikibazo kimwe kiri kuri wewe ikindi kiri kuri Tasha Denamdani please guys no just kimwe gusa kuri wewe na kimwe kuri we Denamdani really sorry let's go okay Alvin ikintu nshaka kuvuga ni ikintu nkunda kubona cyane mu ma special mu baririmbyi bari mu Burundi kubera iki kenshi iyo mu nka wewe tuvuga ati okay you already stand up kwamaze kubona ko wamaze gutera imbere aho watanguriye naho wamaze gushika I can say congratulations kandi icyo nkunda cyane abaririmbyi biwacu muritanga kweri ibindi bihugu birabavuga ko nabi but you guys you don't care about other people what they say about you guys but murahaguruka murakora akazi akwimana yanyu yabahaye mugabo rero ikintu novuga kubera iki iyo mwikuye mugafasha abantu muri lebo hamukaca usanga ujya muntu mwafashije mvuze yuko kwera amaze kubibona mu bandi bantu mubaze kubafasha after that bamaze kumenyekana kubera iki kenshi babaha thank you imeze nabi aho kubaha thank you imeze neza mwahagurutse n'inguvu mwabafashije n'inguvu mugahaguruka nambari isahani y'injya imwe mwarasangiye nambari kiko kimwe mwaragisangiye namba warahagurutse uravuga ati ambari ikirato nanje nambari iki duhaguruke ndagufasha hama mu nyuma yamaze kumenyekana akaja muri nuze muri media agatangura kuvuga stupid things
why ni bose ko ari management mbona bavana biravana ni byari cyo kubavuga biravana n'umuntu ngiri mwavanye ari byo umuntu mugana neza usanga aho ugiye usubiza ujya mu nyego usubikana mugabo kenshi namaze ya la majorité bihera nabi sasa rero moi je ne sais pas jewe sorry emikwanda kunotinze ndashaka nakara kwishura ubashe kumva neza ko ari ofisa maye kudatswaye na kumwe ya urumva rero kuri ico kibazo je sinzi biravana nivyo niva ko turavuga biravana n'abantu ingene bavanye iyo muvanye neza ibintu biramera neza iyo muvanye nabi ibintu biramera nabi sivyo ariko aussi niyo muvanye nabi biravana n'ingene mwese muza kwitwara sivyo kugira ngo ibintu biboneke nabi mu bantu cyangwa biboneke neza ndashaka ko ikibazo nico cyari kibazo cyane ndibaza nimba ari ikindi twagiye ubunyene kuko okay ikintu ushaka kubaza Tasha ngira ndamubwire gusa cyanyuma Tasha ikintu ushaka kukubwira mugabo ivyo kubana b'abakobwa baririmba mu Burundi biri kubana b'abahungu nibo bavuga ibintu bibi bakazana ibintu bibi urumva badafise appreciate iyo umuntu agukoreye ikintu utegeza kugira appreciate urumva hama ikintu nshaka kumubwira Tasha okay twarakumenye kubera Elvin kandi uri umukobwa mwiza uririmba neza of course kandi ndagukurikirana cyane mugabo iyo umuntu yaguhagurukije aho yakuvanye hama kugira appreciating kurya muntu bigutera utera imbere kandi ushika kuco ushaka gushikako kuvuga nabi siko gushika ahubwo kuvuga neza niko gushika naho azo kugirira ikintu Elvin mugabo uzo uribuka aho yakuvanye ya ni wibuka aho amaze gushika nurashika oya ni nkuko twavuga ati ba Farias bande nabo nyene nubu baurabibona ko batarashika. Merci. Yeah. Please, you must always appreciate. Appreciate is good. Yeah. Thank you. Thank you. Muba guys, murakoze sasa rero Genius Joshua kusezera abantu. Cyangwa ndabasezera. Muga Alvis Smith twari guha umwanya Tasha Oda agasezera. Nibikunda twahejeje kandi je iyo mvuze mbavuze. Asezere abakunzi ariko. Okay, sava. Yeah. So guys, thank you so much. Mwakoze cyane ariko ngomba genda dasezere. Nshaka kuva ngaha mutambwiye ano mahera ukuntu nzoyaronka basket manager wanje majamo make ni muzi azoagiye $600 kweri Tasha ndatora gute maze ivyo bintu niko muravuga ntabwo mumutera y'abantu abayira $600 Alvin no arrête guys ibi bintu yasabye murabizi nakuntu bamukuriza 1k kugira abantu b'abaturage bokumva ibintu by'ama$600 bakatangura kuzana amajambo wagiye mumukirize 1k tugire dukureho petit coupure ngira ngo ayakure bakwi 1k barangara nta na $10 irimo urakoze. Thank you Amy. no sishaka kugenda butambwiye ukuntu aya mahera ndayatora is true cyangwa muri ko murangiza It's true namahera make cyane no guys no yo umva mazinga avya abikoreka Tasha araza mana kimwe kirimo shangani bakubeshe ngo harimo amahera Alvin oya rekite yo bombo class Amahera arimo no se amadora atatu Zobikweka ninazo. Okay, so guys, thank you so much for getting me visa ngaha. So, wow, thank you. Now I think I could have live, but yeah, it's but great. So thank you. Nimugende kuri channel ya Tasha Oda, mugire subscribe, mugire share, comment, you know. Ndabakunda cyane. Kandi muracyubweye. Tatiana arabikwereka Tatiana. Ya ntari mu Burundi. Kuri WhatsApp baravugana ku screenshot. Hey guys, thank you so much sasa rero kwa mwatu. Ewa Genius. Thanks Alvin. Okay, mudukorore rero. Lydia.